ndabaramukije mwebwe mwese muriko mudukurikirana muri kano kanya nayo ashimikiye ku ngingo zimwe zimwe nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi ibandanya kwagiriza igihugu c'u Rwanda ko kibitse inkozi z'ibibi z'abarundi. Abakurikirana inyifato ya leta ya CNDD-FDD bavuga ko bidatangaje kubona iyo leta ishinyaguriza igihugu c'u Rwanda ngo kuko yamye isuzugura n'amakungu kuva cane mu mwaka w'2015 umugambwe CNDD-FDD utanguye kurenga vyenyuje ku mategeko agenga igihugu. Uwo mushikiranganje wa mbere nyene yarayagize ico ashikirije ku bisabwa n'amashirahamwe arenga 40 aharanira agateka ka zina muntu aherutse kwandika asaba ko ivy'agateka ka zina muntu mu Burundi vyoguma bikurikiranwa n'umugwi wigenga washizweho na ONU. Kubwiwe ico gikorwa c'uwo mugwi ntigikwiye kubandanya kuko ngo mu Burundi agateka ka zina muntu karubahirijwe. Iyo mvugo y'uwo mushikiranganje ikabiterwa ivyatsi n'abatari bake. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nawe ngo yaraye yifatiye mu gahanga umumenyesha makuru w'umurundi Esdras Ndikumana akorera iradiyo y'abafaransa RFI ahogwa kuba guma semerera ko ikiza c'umugera wa corona kiriko kirandagata mu Burundi. Ivyo bikaba vyabereye mu birori vyari vyateguwe ku munsi w'ejo by'abarundi baba mu mahanga. Aya hamwe n'ayandi turayabashikiriza idonido inyuma y'akanya gato kazi. Ndongeye kubaramutsa. Leta y'u Burundi yagiriza igihugu c'u Rwanda ko kinyegeje inkozi z'ibibi z'abarundi mu gihe mu Burundi ata nkozi z'ibibi z'abanyarwanda zihari. Nayo ivyo guhanahana inkozi z'ikibi hagati y'ibihugu ngo vyamyeho. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni arongoye leta y'u Burundi avuga kandi ko agace gatoyi k'inkozi z'ibibi ariko kamaze guhabwa leta y'u Burundi. Tumwumvirize. Wabaje n'ikibazo kijanye n'amahoro n'umutekano na cyane ku Burundi n'u Rwanda. Uravuga uti tubona umengo hari ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi n'ibindi ati twarabibonye mu Kayanza. Ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi vyamye biriho kuva kera. Nigiye twari muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ivyabo paraporo y'u Burundi. Kuba twima rero batubwiye nabi naco bituma twagumye twensista tuvuga tuti ni mu baduhereze. Baraduhaye igice gitoyi. Bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryamye ko canke bakinyegeje. Birasaba ko nabo nyene babazana. Uko natwe tuba dufise abantu babo tuba twarababahaye. Alain Guillaume Bunyoni arongoye leta y'u Burundi yagiriza kandi leta y'u Rwanda ngo ko yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ngo mbere hariho n'abafashwe baraheza barerekwa abarundi n'amakungu. Dusubire tumukurikire. Hanyuma ukavuga ngo none ngo ibijanye n'umutekano w'u Burundi n'u Rwanda mu bivuga kwiki. Naco twobivuga ko umurundi wese atobivuga ko kuko turazi yuko u Rwanda rwagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cacu kandi vyagaragariye no twaza dufata vyagaragariye no mubaza bava mu Rwanda bakaza gutera igihugu cy'u Burundi barigeze kuza barenga amajana dufatamwo abangana amajana 3 n'inkoho bari bafise. Twaraberetse amakungu amaradiyo yatanguye yaza cyoza igihugu cy'u Burundi yatangiye kuzavugira harya mu Rwanda n'ibindi bitari bike. Abari barobanije kudeta guhera kuri Generale Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashikiye mu Rwanda bakirwa nk'abami. Ivyo birazwi. Ntacyo bokora hajya mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abarundi ntitwokimenya kuko natwe dufise inshuti tuvuga ururimi rumwe. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara. Ni imigenderanire ibe yagenze nabi hagati y'ibihugu.
abakurikirana inyifato ya leta ya CNDD-FDD cane cane kuva mu mwaka wa 2015 hadutse injyane zitewe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, bavuga ko iyo leta yagiye isuzugura amakungu uhereye ku wararongoye ishirahamwe mpuzamakungu ONU yagerageje guhanura kugira ivy'ikiringo ca gatatu ntibibeho nk'uko amategeko y'igihugu yabibuza, ariko biba ivyo busa. Aho ntibibagira no kuvuga n'abandi banyacubahiro batari bake harimwo n'abarundi ubwabo bagumye basuzugurwa n'iyo leta mu gihe cose batanze impanuro. Ngo ntibitangaje rero kumva ko umushikiranganje wa mbere asanzwe akomoka mu mugambwe CNDD-FDD akoresha imvugo y'agakekezo n'agasuzuguro ku twigoro leta y'u Rwanda iriko ikora ngo imigenderanire isubire kumera neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bakamenyesha ko leta y'u Burundi igerageza guta mu mitego leta y'u Rwanda, ngo nitaraba neza izosanga yishe ivyo yakwibaza ko igiye gukiza. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye yishuye ku nyandiko amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu arenga 40 yandikiye inama nkuru ijejwe iyubahirizwa ry'agateka ka zina muntu kw'isi, aho ayo mashirahamwe yasaba ko Uburundi bwokurikiranwa by'umwihariko. Alain Guillaume Bunyoni wewe akabona ko ivyanditswe n'ayo mashirahamwe ari ugushikuza, akaba yanavuze ko kuba mu Burundi umuntu ahitanwa n'isanganya canke akicwa bidasigura ko agateka kazina muntu kaba katubahirijwe. Bamwe n'abandi bakaba babona ko ivyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere bisa no gukina ku muvyimba abarundi. Ido nido mu nkuru twateguriwe n'Amahoro Pasi. Mu kiganiro umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane igenekerezo ya 19 Myandagaro, yavuze ku bintu bitandukanye harimwo ibijanye n'inyandiko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yo mu Burundi mu karere ndetse na mpuzamakungu ashika kuri 43 yandikiye inama nkuru ijejwe agateka kazina muntu kw'isi. Kubwo umushikiranganje ngo iyo nyandiko irimwo gushikuza ku bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, aho akaba ari nyuma yaho ayo mashirahamwe yandikiye iyo nama nkuru ijejwe agateka kazina muntu kw'isi ayisaba kugumiza ijisho ku Burundi kuko ibijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu bitera biyangara. Umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni akaba yavuze ko hari sekeza ryo gushikuza ku bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi, kandi ko ibihano vyafatiwe Burundi birimwo akarenganya kuko ngo leta ya CNDD-FDD itigeze ihengeshanya mu bijanye no gukingira abanyagihugu no guhana abafise uruhara mwihungabanywa ry'agateka kazina muntu atakuraba nkunzi. Muri ico kiganiro nyene Alain Guillaume Bunyoni yarahinduye imvugo amenyesha ko ayo mashirahamwe atabeshe mw'ikete ryayo, ariko ngo kubwiwe umuntu arashobora gupfa kubera impanuka canke akicwa, ariko ngo ntibiba bisiguye ko agateka kazina muntu katubahirijwe, ahubwo ngo bivugwa ko katubahirijwe mu gihe leta itagize icikora mu biriko biraba. Aha tukabibutsa ko umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku gatwe kiwe akiri mu bihano vy'igihugu ca mbere rutura kw'isi kubera ko yagirizwa kuba yarakoze amabi menshi ajanye no guhonyanga agateka kazina muntu mu Burundi. Kuri ivyo vyaraye bishikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, bamwe n'abandi babona ko uko ari ugukina ku muvyimba abarundi basanzwe basinzikajwe n'amabi bakorerwa ijoro n'umutaga n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD bafadikanije na bamwe mu bajeje umutekano hamwe n'abakozi bigendereza, aho birirwa banyuruza abarundi bakaburirwa irengero abandi bagatogwa ari biziga mu bice bitandukanye vy'igihugu, mu gihe leta ya CNDD-FDD yoyo iserukiwe n'umukuru w'igihugu birirwa batangariza abarundi n'amakungu ko atabarundi banyuruzwa canke ngo baruburirwe irengero. Ngo bikaba bitumvikana rero ingene umushikiranganje wa mbere yemeza ko leta ihana bica abantu
n'ibintu mu Burundi mu gihe Kizigenza Evariste Ndayishimiye wewe avuga ko ivyo vyaha atabihari mu gihugu arongoye. Amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yarayavugiye mu birori vyari vyateguwe vy'abarundi baba mu mahanga, ngo n'amajambo agaragaza neza ko Evariste Ndayishimiye adatahura neza amabanga ajejwe, eka mbere ngo ayo majambo arasuzuguza igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe mu vyo yashikirije humvikanyemwo amajambo ateye isoni yo kwifatira mu gahanga umumenyeshamakuru Ezidras Ndikumana akorera ikimenyeshamakuru c'abafaransa RFI, ngo kwabangamiye igihugu mu kubaguma avuga ko ikiza ca COVID-19 kibandanya kirandagata mu Burundi. Inkuru na Alice Mukeshimana. Kuri wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura haratunganijwe ibirori byo gusezera abarundi baba mu mahanga, ibirori bise Veille culturelle de la diaspora. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yari yitabiriye ivyo birori ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ariko rero amajambo Ndayishimiye yarayavugiye muri ivyo birori bise Semaine de la diaspora au Burundi. Harumvikanyemo amajambo yo kwifatira mu gahanga umurundi akorera ikinyamakuru c'abafaransa RFI, aho yakoresheje imvugo itabereye umukuru w'igihugu na gatoya. Dukurikirane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Hariho umurundi ababajwe cyane nuko covid mu Burundi taratwugana. Muramumva ku maradi avugira kuri RFI arababaye ngiragari mu kwiyahura kubera covid itarugarana abarundi. Muramuhanura urya muntu muramuhanura muramubwira mutabandi bamenyesha makuru bari mu Burundi ubu bariko bafasha mu iterambere gusubiza hamwe kugira abarundi bagira umutima umwe. Uti none wewe ubahahamura uti baramaze kuba nk'amabrede ntaco bakiba. Umuntu akavuga ko uno munsi abarundi bitaro byose byuzuye batakironka aho bivuriza kubera covid ari umurundi. None harabuze muri aba barundi bakorera hanze umwe muri yakara kwa murundi we geguza aramara maji. Ndababwiye niwe murundi w'umumenyesha makuru wenye nasigaye arota Burundi bugwa mu manga, arota abarundi bamarana, arota abarundi bapfa. Siwazobona covid bashitse neza ngo twicari uturishinga ubacira imizi kuzimu uti Mungu yupo. Amakuru uruganda rwa radio haguruka rufise nuko uwo murundi yidogerwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari umumenyesha makuru Ezidras Ndikumana asanzwe akorera kuri ico kinyamakuru. Ni mu gihe uwo mumenyesha makuru yataye akomoka ahaswe kugandagurwa n'iperereza ry'u Burundi mu mwaka wa 2015 kwigenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa munani, igihe yari yagiye gutohoza amakuru y'igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye iperereza ry'u Burundi. Ico gihe uwo mumenyesha makuru yarakubaguwe bitagira uko bivugwa ahava arata arahunga igihugu. Abanyagihugu baranegura kandi bakagaya imvugo ikunda gukoresha n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mwomenya ko hambavu yayo majambo yaraye ashikirijwe anegurwa n'abanyagihugu kandi bakagaya no kuba harabaye guhungabanya umutekano bivuye kuri feu d'artifice turikijwe muri ivyo birori, bigaheza bigatuma abanyagihugu bamwe n'abandi birukanga bagahunga bibaza ko yoba ari nkoho canke amagrenade biriko biraturika mu gisagara ca Bujumbura. Abarundi bati leta yategerezwa kubimenyesha kugira ngo abantu ntibaze guhagarika umutima canke ngo habe uruhombo nk'ugwaraye rubaye kubafise utubare ruturutse bari bagiye kwivuna akanyota bahavuye bahunga batarisha. Kawe radio haguruka bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragaro atakurondera amaronko. Ubona ko gutinya igitsure canke kugendera mu kwaka umuntu numwe wabigize indaheri dahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka. Ubona kare bwo Burundi bwejo nimuze twese tuje hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa barariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ivyo twabiri yakuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze.
radiyo haguruka hewe radiyo haguruka komera ku muheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira ahabona atagushishitira abadushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingana ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya hewe radiyo haguruka uracara uwa mbere ngo ntaco bakwiye kubaza kandi nta mahera leta ikwiye kubahemba nayo uwuzogira yegere azofatwa izindi ngingo iyo niyo nyishu leta yiyita mvyeyi yaraye yishuye abakozi ba Onatere baheraniwe agashahara kabo inyuma yo kuba baheruka guhagarika akazi akanya gatoya bishuza ako gashahara abanyagihugu bati ivyo kuri iyi ngoma umuntu arakubitwa akongera akankigwa no kurira canke kwidoga bati ntaho vyari bwakaboneke ko uwusavye utwiwe abizira inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi abaheruka kumva ivyo leta yiyita mvyeyi iheruka kwishura abakozi b'ishirahamwe Onatere kuvyerekeye imishahara y'abo bakozi bishuza iryo shirahamwe Onatere hamwe n'intererano batari bagitangirwa mu mashirahamwe bavuza ngo ntaco bakironka bavuga barumiwe ngo mu Burundi ngo bisigaye bigoye ayo rero akaba ari amwe mu majambo avugwa na bamwe n'abandi inyuma y'aho umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni avugiye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru ko leta y'u Burundi ititeguye guha agashahara abo bakozi bavuga ko baheraniwe k'amezi 4 dukurikire Alain Guillaume Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere kubona hagera igihe bagasubira bakibagira ngo bagire ni ukuvuga yuko baribagiye mbega bari barindiriye ko arinda bahemba wewe ufata umukozi ukamuhereza amafaranga y'ibikoresho ukamuhana n'amafaranga y'agahembo hanyuma agashaka gusaba ngo umuhembe bashaka ko leta ibahemba kubera ahubwo niwe wabirizwa kuzana inyungu muri leta turabakebuye rero izofata n'izindi ngingo zikenewe yisunze amategeko kugira ngo Onatere ibeho mu mategeko canke ntibeho ikindi mwomenya nuko ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere bijana inyishu ihawe abakozi b'ishirahamwe Onatere rijejwe gutumatumana kw'amakuru inyuma y'aho abo bakozi baheruka kurya umutima amenyo bakugariza ibiro vy'umuyobozi w'iryo shirahamwe Onatere basaba agashahara kabo k'amezi 4 kangana n'imiliyari 10 z'amafaranga y'amarundi harimwo n'ayandi mahera batatangiwe mu mashirahamwe ya INSS na Mituelle nayo abakurikiranira hafi ibintu bisigaye bibera mu bisata bitandukanye bobo bamenyesha ko ibisigaye bibera mu Burundi ari amayobera bakavuga ko ivyo kuri iyi ngoma ngo bitakigira insiguro aho umuntu asigaye akubitwa hanyuma akabuzwa kurira canke kwidoga bati ntaho vyari bwakaboneke mu isi aho umuntu asaba utwiwe agaca heza akabizira abarongoye ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi bahamagarirwa gutorera umuti ingorane zose ziri muri iryo shirahamwe harimwo n'ubukene bw'amahera y'agaciro ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kubwa Alain Guillaume Bunyoni ngo hamwe Brarudi yoronka amafaranga y'agaciro akwiye vyotuma n'igihugu kihatorera karusho ivyo bivuzwe mu gihe ahatari hake mu gihugu havugwa ubukene bw'ibinyobwa bikorwa n'iryo hinguriro nyene rya Brarudi inkuru twateguriwe na Aline Munezero haraheze iminsi havugwa ubukene bw'ibinyobwa bikorwa mu ihinguriro Brarudi riri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu ntara zimwe aho bibonetse ngo biraheza bikagurishwa ku giciro kiri hejuru cyashinzwe na leta aha rero abadandaza bato bato baca bongerako nk'amafaranga ari hagati y'amajana 2 3 kwicupa ry'ikiyeri canke rya Amstel mu kiganiro yatanze ku munsi wa kane uheze kubanditsi n'abamenyesha makuru umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje ko ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bwo buterwa nuko harabo babikika mukiza bagashora hanze y'igihugu ivyo binyobwa nkuko vyo bikorwa no kubindi bidandazwa amajwi ya Alain Guillaume Bunyoni tukaba tuyakeje radio Isanganiro ibihanze igihugu bihanga n'ibiri mu gihugu nimba hari ibibazo by'ibikoresho hari ibibazo by'amadevize hari ibibazo bicanke biriya ivyo nabo nyine ntibashobora kuja ku ruhande nimba hari ibibazo by'uko
hari abatirisha bakaba bashobora kuja gushora umwavu wa fomi hanze, bakaba bajabura ibiharagi mw'ijoro hakurya, bashobora kuba hariho nabo bajabura n'inzoga, ivyo binyobwa vya Braludi n'ibindi. Ariko nukuri je naragiye kubagendera, barambwiye ingorane bari bafise, izo twashoboye gutorera umuti, twarazitorera umuti, izindi nazo babwirizwa kurindira kuko nabo nyene barafise ingene babwirizwa kwiyungunganya. Ngo nimba rero ihinguriro Braludi ryo baritagira amafaranga y'agaciro kugira ngo ritange umwimbu ushimishije, Arengiyome Bunyoni ahamagarira abarongoye iryo shirahamwe kurondera ayo mafaranga y'agaciro maze basahirize n'igihugu nk'uko bikorwa n'abadandaza mu bindi bihugu. Barashobora kuvuga ati barakeneye na devise, ubwo nabo amadevize barashobora kuyarondera bakayinjiza, hanyuma bagashobora gukora ahubwo bagasahiriza muri leta. Si ukuvuga ngo leta nigumiza n'amadevize, twebwe ntituri abanyamerika ntidukoresha amadolari, ntidukoresha n'amayero, twe dukoresha amarundi. Uwo ari we wese rero akeneye n'amadevize nawe arafise uruhara rwo kugira ngo ayo mafaranga y'agaciro nawe ashobore kuyarondera, ayazane akore, kuko birashoboka n'abandi niko babigenza. Kugira ngo abahindi ntibakoresha amadolari, none bayakoresha batayarondera, barakoresha amadolari mugabo ubufaranga bwabo mu rupiya si udolari. Abarabu uwo ari we wese ariruka akarurondera, ni nabo bongera bakayagwiza bakayashira no mu mabanki, ahubwo na leta ishatse ikayikora ko gusumba. Urumva ico ndakivuze kuko arico bakunda kwitwaza, ico barakimbariye, si kucitwaza niko kiri, muga nabo barasamaye bakibaza ko leta ari ikintu bavomamo gusa nabo batashizemo. Ubukene bw'ibinyobwa vya Braludi bukaba buje bwiyongera ku ibura ry'igitoro rivugwa mu mihingo itandukanye y'igihugu. Inkwirikizi z'ivyo vyose nzigwa ku banyagihugu bato bato nk'uko bamwe mu baganiriye na Radio Haguruka babimenyesha. Ni mu gihe abadandaza baba ab'ibinyobwa canke igitoro baheza bagaca baduza ibiciro bakibagira ubukene bwugarije abarundi batari bake. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje, harageze yuko Uburundi burangwa n'abashingantahe n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu. Harageze barundikazi. Oya, trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni ikimenyetso cy'uko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Ntarabe ngo ntacyo ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri. Ndashimiye n'uruganda rwa Radio Haguruka rwatororokanije ayo duhejeje kubashikiriza. Ntibagiye Gistrene Manirakiza yatumye amajwi abashikira. Musigara amahoro na Gahwane naho ubutaha.